Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo cya 13 kwezi kwa 11 mwaka wa 2019 ndabaramukije mwese muriko muradukurikira sangwa nikaze muri makuru twabateguriye tugadore nkuru yagize amategeko y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono yarahonyanzwe n'abacamanza ba sentare isubira mu imanza ya ntangwa mu kurengutsa mu ntara ya Bubanza abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu n'umushoferi wabo giturumbuka murakurikira umwihwezo utangwa n'umushinga manza Janvier Bigirimana mu ntango zano makuru. Amajambo nabi bagwanko ashikirizwa n'abari mu nzego z'ubutegetsi bw'Ibujumbura arahanwa n'amategeko y'igihugu bena na senare mpuzamakungu bishikirizwa n'abanonosoye ibijanye n'amategeko bagafatira ku majambo Albert Maniratunga arongoye ishiramwe Otako arutse kwandika ku buhinga bwa Twitter avuga ko ibiro by'ishiramwe y'ubumwe bwa Buraya biha akazi abatutsikazi gusa. Harakenewe kugwanya ubukene n'ukwiyobagiza ko abanyagihugu kugira injyane zihere mu karere no muri Afrika muri rusangi. Yo ni nyishu itangwa na Tshisekedi arongoye igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri kino gihe ari mu nama y'amahoro kw'isi iri kibera mu gisagara ca Paris ni mu gihugu c'Ubufaransa. Sangwa ikaze mu kanya ni Donido. Aramakuru tuyahere mwijanye n'ubutungane babamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu n'umushoferi wabo baranegukishijwe giturumbuka n'abacamanza ba sentare suramwo imanza ya ntahangwa. Abo bacamanza bakaba bari bagiye gusasira mu ntara ya Bubanza. Umuyobozi w'ikinyamakuru iwacu Antoine Kaburahe yamenyesheje abicishije ku rubuga rwa Twitter ko barengukishijwe atawuburanira bari kumwe niko guca banka kwishura ku bibazo by'abacamanza batari kumwe n'ababuranira. Rero kubw'umushinga manza Janvier Bigirimana ngo amategeko yaraho nyanzwe kubwiwe ngo amategeko y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ko umukono arerekana neza ko atamuntu amenyeshwa giturumbuka ko agiraje kuburanishwa na rijya ata mushinga manza wabo bari kumwe kurikira mushinga manza Janvier Bigirimana. Mu manza zose cyane cyane mu manza z'ivyaha hariho amategeko ngingo ziri mu mategeko y'u Burundi canke amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ko umukono. Muri izo ngingo biravugwa neza yuko ata muntu yo kwibundirwa canke umuntu ngo bamumenyeshe giturumbuka ko agiraje kuburanishwa atabimenyeshejwe imbere y'igihe kugira ngo ashobore gutegura imburano ziwe na cyane ashobore kubimenyesha abasanzwe bamwunganira mu kuburana aribo bashingwa manza. Kuri iki kijanye n'abamenyesha makuru hamwe n'umushoferi ukimenyesha makuru iwacu turabona hari amakosa yakozwe ahambaye mu bijanye n'ingene babamenyesha makuru n'uwo mushoferi batamenyeshejwe imbere y'igihe yuko bateza kuja kuburana. Ni kuvuga kosa rya mbere aba bapfunzwe bari bazwi aho bari, sentare ntishobora kuvuga yuko yabarondeye ngibabure. Ni kuvuga nta mvu nimwe yotuma batamenyeshwa urubanza kuva rugitegurwa kugira ngo nabo bitegure maze bashobore no kubimenyesha abashingwa manza babunganira. Kindi naco mu gihe vyihuta cane kenshi mu nyandiko z'abashingwa manza eka mbere naho zitoba inyandiko urutonde rw'abashingwa manza amasentare yose abarufise canke arashobora kuronka bikenewe mu gihe vyihuta nta kibuza yuko sentare ishobora kurondera abashingwa manza basanzwe bunganira ababuranyi kugira ngo ibamenyeshe yuko ku munsi munaka ababuranyi abapfungwa banaka bazoringuka imbere y'intahe. Ivyo navyo bigatuma abashingwa manza cyo kumwe n'abubunganira baheza bakaca bitegurira urwo rubanza. Mu gihe ivyo rero bidakozwe habaho nyanzwa amategeko. Tubibutse ku itariki ya 13 munyonyi gize umunsi ugira 2023 abamenyesha makuru bari mu mvuto. Kamikazi Christine Ndirubusa Agnès Moses Terence Arerimana Egide na Masabara Akiza Adolphe bafashwe itariki 22 gitugutu bariko baja imusigati hariko habera ingwano hagati y'umugwi witwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano. Senare suramo imanza mu ntara ya Bubanza ikabibagiriza gukorana n'imigwi ihungabanya umutekano w'igihugu. Uno munsi bakaba bagifungiwe mu ibohero rikuru y'Ibubanza.
Turanana n'amakuru twabateguriye amajambo abibugwa nk'washikirizwa n'abari ku butegetsi basanzwe bafise ibibanza bikomeye muri leta ngo n'amajambo ateye isoni kandi ngo n'amajambo abiba ugwanko ahanwa n'amategeko y'igihugu be n'amategeko agenga sentare mpuzamakungu. Ibi nibishikirizwa n'umushingamanza Armel Niyongere umwe mu basanzwe baharanira agateka ka zina muntu. Armel Niyongere akabivuga afatiye ku majambo yashikirijwe na Albert Maniratunga arongoye ishirahamwe Otrako aheruka kuvuga ko ibiro vy'ishirahamwe y'ibihugu bya Buraya kubiha akazi abatutsi kazi gusa. Akaba yavyemeje yisunze ifoto yerekana userukira iyo shirahamwe mu Burundi akikijwe n'abakobwa eka n'abakenyezi bakorera muri ivyo biro. Tumukurikire. Aya majambo n'amajambo ateye isoni kandi mubona ashikirizwa n'abakuru muri leta n'abasanzwe bafise ibibanza bikomeye muri leta hama n'amajambo abibugwanko mu gihugu. Ivyo rero n'ibintu bisanzwe bihanwa n'amasentare mpuzamakungu. Ikindi naco ntimwibagire yuko no mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1994 ngaha mu Rwanda igihe hariho nyabwoko ry'abatutsi amajambo nk'ayo yashikirizwa n'abari ku butegetsi. Ivyo rero iyo ubonye abantu nk'abajya bari mu nzego za leta z'igihugu bari kubashikiriza amajambo y'ugwanko, amajambo abibugwanko mu banyagihugu kugira baronke amabanga mu vy'igihugu, kuko bijya babikora kugira biyerekane ko ari abantu banka ubwoko kanaka hama bagaheza bakaba bari kora bisabishamwe akazi. Iyo ubonye rero umuntu asaba akazi mu kubiba inzanko mu kuvuga amajambo abibugwanko n'amacakubiri umenye yuko igihugu kiba kigeze kure, kiba kigeze ahatemba. Ivyo rero tumwa tuvuga twumva hirya no hino bivugwa n'abategetsi b'igihugu bishobora gushika nk'ivyabaye mu Rwanda iho nyabwoko rikaba, kuko bitanga uruko abategetsi barabivuga ubutungane burorera hama hakumuhana ahubwo bakamuha amabanga akomeye yo kumushimira. Ivyo rero ni kwerekana yuko ivyo bakora bashigikiwe na leta, bashigikiwe n'ubutegetsi. Aricyo gituma rero abantu bakwiye kwiyubara bakarondera ingene ivyo vyose biriko biraba tuge turavyandika nk'abashingwa manza tubishikiriza makungu, tubishikirize umugwi w'amatohoza ku Burundi washizeho n'igisata cy'agateka kazi na muntu mushira muza makungu oni. Ivyo vya CPI naho Burundi bwavuyemwo tuguma tubereka yuko hariyo inyigisho y'ubwicanyi, inyigisho y'amacakubiri iriko iravugwa mu bene gihugu. Turabandanya n'amakuru avuga mu bijanye n'ubutungane. Umwana iyo akoze ikosa ngo ntibikwiye ko bihutira kumujana muri sentare canke mu gipolisi, ngo akwiye nyabona kuganirizwa n'uwo yakoreye icaha kugira amurinde iyamuka canke gukura nabi. Niko bibonwa na Bonaventure Ntayiraja ajejwe umugambi wo gufasha mu kibano kugira abana nibajanwe mu masentare. Amenyesha kandi ko umwana adafungwa icamaso canke ngo afungwe ivy'agateganyo kuko ivyo bikoregwa abantu bakuze. Tumukurikire. Abana cajanwa mu butungane ubundi umwana ntabikwa kandi ntafungwa. Amategeko aravuga igihe cyo kubika abantu canke cyo kubafunga, ico bita garde à vue mu gifaransa canke détention préventive, ariko ivyo bikora ku muntu akuze. Abo tuvuga ubu abana bato cyane baba bakoze utwaha duto gutata hagati yabo, konona imirima y'abarundi. Ivyo amategeko aravuga yuko umwana adashobora kuja imbere y'ubutungane. Ubundi n'abacamanza iyo basanze umwana akiri mutoya baca bafata ingingo yuko uwo mwana adakwiye gufungwa canke igihano cose giteganijwe n'amategeko mpanavyaha. Twiteze yuko kuva uwo munsi canke kuva kuwa gatatu, kuko niho tuzoheza mu kibano bijukira ko iyo umwana akoze ikosa bato kwirukira kumujana imbere y'abapolisi canke imbere y'abacamanza, ahubwo bokorana bakaganira, baba bene uwo mwana yakoze iryo kosa canke baba umuryango wakoreye iryo kosa, kugira ngo batore umuti batarashikana umwana aho ahamuka, kuko umwana ahamutse n'umwana akura nabi, yakuze nabi nawe atera ingorane mu kibano.
Amakuru yajanye n'ubugizi bwa nabi ibiro 85 vy'ibiyayuramutwe n'ivyo byafashwe n'igipolisi muri zone ya Kamenge ni muri commune ya Ntahangwa bikaba vyafatanywe abagabo batatu inyuma y'isakwa ryagizwe n'ico gipolisi muri iyo zone nyene ivyo bikaba vyavuzwe ku runo wa kabiri na Moise Nkuruziza cegera c'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkuruziza avuga kandi ko dossier yabo bantu uko ari batatu yaciye irungikwa mu butungane kugira bacirwe urubanza rw'ikibiriraho tumukurikira muri commune Ntahangwa zone Kamenge igipolisi muri quartier Mirango ya kabiri mu bikorwa bisanzwe vy'igipolisi bimwe twita amasakwa n'amasuzuma fatanye abantu batatu urumogi rungana n'ibiro 85 uwitwa Mugisha Jean Mugamba Fisto hamwe n'umushoferi yariko yunguruza ivyo biyayuramutwe twamenyesha ko iyo dossier yamaze gushikirizwa ubutungane kugira ngo babacire urubanza rw'ikibiriraho naha nyene dutera kamo abantu bagiye urudanazwa rw'ivyo biyayuramutwe ko bo biheba kugira ngo bareke gutwicira abana n'igihugu ahubwo batora undi mwuga Moise Nkuruziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi aramenyesha kandi ko ibidanoza vya magendu bigizwe n'ibitenge hamwe n'ubwoko butandukanye bw'imivinyu byafashwe kandi n'igipolisi cy'u Burundi agatera kama abo bose bakora urudandazwa rutemewe n'amategeko kwikebuka kw'igipolisi kitarota kibaha agahengwe n'ubunyene tumukurikire igipolisi cy'u Burundi bivanye n'amakuru cyahawe n'abene gihugu cyarafashe ibidandazwa bya magendu byari bivuye mu gihugu kibanye cya Kongo hari igihe cy'isaha 4 z'ubuca ivyo bidandazwa bikaba byari bigizwe n'ibitenge hamwe n'ibinyobwa zinjabuka bita imivinyu byose hamwe akaba ari ibitenge 197 ubwoko butandukanye bw'imivinyu iyo bita amarura amacupa manini 200 amarura y'amacupa mato 28 n'ibindi bita golden amacupa 23 iyo bita Ricard amacupa 21 Martini amacupa 8 Champari amacupa 7 Chivas amacupa 9 hamwe n'amacupa 10 iyo bita GNB ivyo bidandazwa byose byari mu modokari yo mu bwoko bwa Probox imparati GA 56 70 sijyambere rero ibidandazwa nk'ibi bica mu kinywabi bifatwa n'igipolisi bigaheza bigashikirizwa ikigo OBE cyo kibijejwe ariko bagomba dusubire utera kamo abo bantu bibaza ko bashobora kubandanya bakora kuno binjiza ibidandazwa bitarisha amakori ko igipolisi kitazobihanganira kandi tunabamenyesha yuko ubuhinga bwose bakoresha igipolisi kimaze kubumenya ari naho rero tubatera kamo ko bo kwikubita gashi bagakurikiza amategeko hama bagakora urudandazwa reko n'amategeko Makuru tuyabanariza bijanye n'amagara y'abantu gutora inyishu uburyo bwo kuvura neza kurusha ingwara zitandukira iyo numbero y'inama ikoranije abafise uruhara mu gisata c'amagara y'abantu kuva ku munsi wa kabiri iyo nama yateguwe mu numbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ingwara y'igisukari uyo munsi ukaba wimbazwa ku wa 14 Munyonyo buri mwaka kurikira Dr Etienne Niyonzima umuyobozi w'umugambi w'igihugu wo kugwanya ingwara zitandukira twakoranije inama
hamwe n'abasanzwe bakorana n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo tubereke ibijyanye n'indwara zitandukira ibiharuro ngene bimeze naho bigeze kugira kandi turabire hamwe ibiriko birakogwa n'ivyo dushobora gukorera hamwe kugira ngo dushobore gufashanya mu kurwanya izo ndwara. Izo ndwara ziriho mu Burundi cyo kimwe no mu bindi bihugu ni nk'indwara y'igisukari, hariho indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, hariho indwara ya kanseri, hariho n'indwara zo mu mutwe nazo nyene turazibonamwo mu vyigwa bito bito tugenda turakora ngaha na hariya. Iyi ntumbero rero nyamukuru ubushikiranganje twihaye nuko izo ndwara tuzisigurira abene gihugu bakazimenya, hanyuma kandi tugashobora kuraba abamaze gufatwa n'izo ndwara ingene twoshobora kubasahiriza bakavugwa. Imbere gusozera no makuru ingwano muri Afrika no mu karere ziva cane kubukene. Iyo nsiguro itangwa na Tshisekedi umukuru w'igihugu ca Congo yaranira intwaro rusangi ahari i Paris mu gihugu cy'Ufaransa hariko habera inama ya kabiri y'amahoro kw'isi itunganywa n'Ufaransa benishira mu mpuzamakungu kuri we umuti w'izo ngwano ngo nukugwanya ubwo bukene no kwigisha abanyagihugu kugira ibihugu kugira ngo ibihugu bishobore kuja amwe mu karere no ku mugabane wose wa Afrika. Etienne Tshisekedi akaba yari umutumire mu kiganiro Débat d'Afrique gica ku radio y'Abafaransa RFI kaba kiremeshwa na Alain Foucault. Le mal qui ronge aussi l'Afrique. Je crois que ikindi cononera Afrika nibaza ko dutegerezwa kwitanga twivuye inyuma. Ivyo nibaza ko biva ku kutagira ubumenyi buhagije ku banyagihugu bamwe no ku bukene. Nibaza ko tugwanije ivyo biza tuzoba twagize intambwe idasanzwe kandi tuzoba twiteguye hamwe n'abanyagihugu gukomeza umugambi wo guhanahana ibidandazwa n'uruja n'uruza rw'abantu ku mugabane wa Afrika. Maze amezi 10 nd'umukuru w'igihugu nkaba maze kugendera ibihugu byose by'uburere bw'ubuseruko no hagati ya Afrika no kwemeza ko ata mukuru w'igihugu numwe atemera umugambi nk'uwo. Nibaza ahubwo ko dutegerezwa gushiramwo inguvu nyinshi kurusha kuko no musi nibaza ko hari urunganwe rw'abategetsi b'abanyafrika babaze kumva ko bikenewe ko tuja hamwe kandi Zeletka n'akarorero kavyerekana. Dutegerezwa kubandanya iyo bigenderanire hagati y'abanyagihugu bacu kandi n'itegeko kandi birashoboka. Ariko nukwemera ko tunabuze aho abantu baca naho bacisha ivyo bidandazwa. Nico gituma hari imigambi itandukanye yo gushira hamwe kugira iyo migenderanire igende neza haba mu vy'imico canke ubutunzi hagati y'abanyagihugu bacu. Ni kibazo c'umwanya gusa. Kuja hamwe bizoshoboka. Ibiza biduhanze nitwabigwanya Afrika izosubira mu mahoro. Feront que l'Afrique recouvrera la paix. Nina makuru twabateguye cyo tusasoza yakana bashime mwese mariko muradukurikira na utaha.